Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Haramaze iminsi hagaragara agacerere gakomeye cane kuri dosiye ya General Arengiyome Bunyoni ndetse na Komisariya Desire Uwamahoro. Ariko abanyagihugu babirabira hafi ndetse n'abanyepolitike batandukanye bakabona ko hari amakosa atandukanye yagiye akorwa n'abo bagabo babiri, ariyo mpamvu leta ya Evariste Ndayishimiye yari ikwiye kubashengeza mu butungane kugira ngo bishure amakosa ahambaye ndetse n'ibyaha bikomakomeye bakoreye abarundi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amabi menshi yaranze General Arengiyome Bunyoni ndetse na Komisariya Desire Uwamahoro tugira ngo tubashikirize, ndetse n'ibishasha biriko biravugwa kuri dosiye y'aba bagabo babiri, ndetse n'ico abaharanira agateka kazina muntu ndetse n'abandi banyepolitike batandukanye bariko barasaba kugira ngo ubutungane buboneke kuri General Arengiyome Bunyoni ndetse na Desire Uwamahoro kuko barakoze amabi atandukanye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Wipfuza kuzaja mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, wewe usabwa nta kindi vyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa navyo. Mbere yuko tubashikiriza ibiriko bishasha biriko biravugwa kuri dosiye ya General Arengiyome Bunyoni ndetse na Komisariya Desire Uwamahoro, reka tubanze tubabwire intahe ikomeye cane twateguriwe na Pacifique Ninahazwe y'amabi atandukanye yagiye akorwa n'abo bagabo babiri. Umunsi nasimvye umutego wa General Bunyoni na Komisariya Desire Uwamahoro. Ndamukiza 2011 imyaka ibiri yari ihaciye Ernest Manirumva agandaguwe. Ernest Manirumva cegera c'umukuru wa Rukomo yari yishwe ahorwa amatohoza ariko arakora ku bigwanisho byagurwa n'igipolisi ariko ntibishike mu bubiko bw'igipolisi. Imbere yuko Bunyoni aba mushiranganje w'umutekano muri 2007 ibigwanisho byose byagurwa n'igisoda. Kuva Bunyoni abaye mushiranganje ibintu byahindutse, niwe yari asigaye agura ibigwanisho harimwo n'iby'igisirikare. Birashoboka rwose ko mu bahaye amakuru Manirumva harimwo abo mu gisirikare batatahura ibigwanisho Bunyoni ariko aragura iyo byaje. Icyo gihe havugwa inkoho ibihumbi bishika 40 zaheruka kugurwa mu gihugu ca Malaysia, mu gihe igipolisi cose kitarenze abantu 20,000. Ni ukuvuga ko umupolisi wese yari agiye kugira inkoho zitatu, zibiri zishasha ziyongera kuyo asanganywe. Bunyoni ntiyavugwa cane mu bashobora kuba barishe Manirumva, ahubwo havugwa cane General Adolphe Nshimirimana, General Gervais Ndirakobuca ubungubu basigaye n'umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi, na Colonel David Nikiza na Lieutenant Colonel Albert Bisanganya na Majoro Desire Uwamahoro. Mu butungane dosiye yari yananiranye kugira intambwe itera, niho amashirahamwe yigenga yategura imyerekano yo gusaba ko ubutungane bwo kwikubita agashi bugakora amatohoza nyirizina kandi bugakurikirana abishe Manirumva koko. Kw'igenekerezo rya 7 Ndamukiza 2011 umushiranganje Edouard Nduwimana yatanze ruhusha rw'imyerekano. Naho hari haciye imyaka umushiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Edouard Nduwimana yamamna ivyitwazo bituma atemera ko habaho imyerekano y'amashirahamwe yasaba ubutungane kuri Ernest Manirumva. Ayo mashirahamwe yo ntiyacika intege zo kuguma asaba urwo ruhusha. Kw'igenekerezo rya 7 Ndamukiza 2014 Edouard Nduwimana yarakiriye babiri mu baserukira amashirahamwe yigenga agira ko arabemerera ko imyerekano yari itegekanijwe ku bukeye kwa 8 z'ukwezi kwa 4 2014 ayemeye. Mu mashirahamwe yigenga wari umunezero kubera bwari ubwa mbere Edouard Nduwimana yemera urwo ruhusha. Umunezero amaze umwanya urume rumara. Umutego wa Bunyoni. Ku mugoroba we munsi nyine umwe mu bavyegera by'umukuru w'igihugu yaratelefonye umukuru w'ishirahamwe akati aramubaza ati: ubwo ibi bintu mwateguye ejo mwaravyitondeye neza, mwoba mwararavye neza ko mwese muri kumwe? Ako kanya niho ico cegera camenyesha mukuru wa akati ko umwe mu barongoye ryashirahamwe cyari riko riratohoza urupfu rwa Manirumva Ernest yariko arabonana na General Arengiyome Bunyoni uwo mugoroba. Cegera c'umukuru w'igihugu nticyari cizi ibyo abo bantu bariko baraganira.
ariko yatubwiye ko twokwitondera cane ivyiyumviro bishasha tuzumva umuntu atuzanyemwo. Wa muntu ntiyigeze atubwira ko avuye kubonana na Bunyoni, ahubwo yatubwiye ko Edouard Nduwimana amuhamagaye amubwira ko rwa ruhusha arufuse. Twamwishuye ko izo ngingo z'ijoro kw'iterefoni dufata ko atazo tuzi ko tugumana uruhusha yari yaduhaye ku murango. Twaraye twumvikanye ko abarongoye amashirahamwe tuzohurira mu gatondo kare ku biro vya Focose imbere yo kuja ku biro vya Ligue Iteka ahari gutangurira imyiyerekano. Aho hose twashaka kumenya umutego Bunyoni yari yumvikanye n'uwo mugenzi wacu. Bukeye kw'igenekerezo rya 8 Ndamukiza 2011 isaha 1 y'igitondo, abarongoye amashirahamwe agize kampanye yari iriko irakora amatohoza ku rupfu rwa Ernest Manirumva wa mugundi twahuriye ku biro vya Focose. Wa mugenzi wacu yari yaraye abonanye na Bunyoni nawe niho yari. Twese twari turindiriye umutego atuzaniye. Niho yaduha ubwenge bushasha ati: "Kirya ciyumviro co guhera imyiyerekano kuri Ligue Iteka si ciza. Reka twigaburemo imirwi itatu. Bamwe bahere kuri Ligue Iteka, abandi bave kw'ibarabara rya RTNB, abandi bazanane irya Musaga, gutyo niho igipolisi catera kirabuza bamwe ariko abandi babandanye urugendo." Ako kanya natahuye vyihuse ko hariho uwo Bunyoni akeneye kugirira nabi cane muri twebwe. Kwigaburamwo uturwi duto duto vyasigura ko indongozi za kampanye zaca nazo zigaburamwo imirwi itatu. Uruhande uwo muntu bakeneye yari kubamwo rwari kubona ibara, kumbure igipolisi cari kurasa uwo muntu canke agafatwa abandi benshi batabona. Twari twaraye tubizi ko tudashobora kwemera iciyumviro gishasha kivuye kuri uwo mugenzi wacu. Twari tuzi neza ko iciyumviro ciwe kizoba kivuye kwa Bunyoni. Naciye mfata ijambo nti: "Ico ciyumviro cari kuba ciza iyaba turi benshi. Imyiyerekano y'uno munsi ntishobora kurenza abantu 150. Umurwi mutoya nk'uyu si vyiza ko wigaburamwo uturwi twinshi. Nta n'umwanya dufise wo kubimenyesha abandi. Reka tugumane uko twabiteguye nivyo vyiza." Twavuye ngaho twese tuja ku biro vya Ligue Iteka, ariko wa mugenzi wacu haraciye inusu y'isaha tutazi iyo yagiye. Kumbure yaciye gutanga raporo no gutora amategeko mashasha kwa Bunyoni. Imyiyerekano yo kwa 8 Ndamukiza 2011 nk'isaha 3 z'igitondo twari dutanguye imyiyerekano. Nta minota 10 twatambutse twagiye tubona imodoka z'igipolisi ziza n'umuvuduko udasanzwe. Abapolisi bashika badusimbiramwo batwaka ivyandiko twari dufise. Ico gitero cari kirongowe na Colonel David Nikiza yari arongoye igipolisi mu karere k'uburengero bw'igihugu. Uwari imbere mu kutwaka inyandiko yari Komisariya Desire Uwamahoro, ni nawe yatumbereye aho nari mpagaze. Igipapuro nari mfise yaragitwaye, ariko yaranyobewe. Uwo munsi nari nambaye uko benshi batari bamenyereye abapolisi baranyoberwa. Mu kanya gato abapolisi bari bahagaritse umukuru wa Rukomo Gabriel Rufyiri be n'uwundi mukozi wa Rukomo. Uyu mukozi wa Rukomo yari yaje yambaye ikositimu yari isanzwe yambara amarori. Yaje ameze nk'uko kenshi bakunda kumbona nambaye kumbonesha kure. Gabriel Rufyiri bamufashe ameze nk'uhaririza Colonel David Nikiza, ariko umukozi we bamufashe yihagarariye ataco ariko aravuga. Byaraboneka ko abapolisi baje bategerezwa gufata abantu babiri, kubera ata wundi banariye urwara. Twese twagumye duhagaze imbere yabo, ariko bamaze kuriza bano babiri hejuru mu modoka y'igipolisi byarabonetse ko abapolisi babonye ko uwo bashaka batamufashe. Nakijijwe n'abakenyezi, naho abanyagihugu ndetse n'abandi bantu benshi bakunda kuvuga ko abakenyezi ari abantu b'abanyantege nke, ariko biraboneka ko abakenyezi bafise ingufu zihambaye kandi batekereza mbere y'abandi bantu bose. Bamaze gufata Gabriel Rufyiri n'umukozi wa Rukomo, harabaye ikintu gitangaje. Twabonye hari abapolisi batatu bagarutse kuturaba cane nk'uko umengo hariho umuntu barondera. Mu kanya gato nabonye abakenyezi bahagarara imbere yanje bakora uruhomo runyegeje. Baca batera ibipapuro bamwe inyuma y'abandi ku buryo nisanze ndiko ndaja inyuma, mbere nisanga ngeze mu muryango wa Ligue Iteka.
bose baguma banyongorera ngo ni wewe barondera. Ibyo bintu byabaye mu kanya gato cane b'abapolisi barambura rwose, kandi ntako bari bagishobora kubaza imbere yacu. Umwe yari yaraye agiranye inama na Bunyoni. Muravye kuri iyo foto ndabasangije, murabona Komisariya Desire Uwamahoro ariko aratwaka ivyandiko. Imbere yiwe hari umukenyezi yambaye ikanzu isa n'umuhondo, nanje ndi hirya yiwe nambaye ikofero, igitambaro cera mw'ijosi, ishati isa n'ubururu n'ipantaro yera. Ntawari amenyereye nambaye gutyo, niyo mpamvu banyobewe, ahubwo bafata umuntu wa marori. Dusa n'abaresha kandi tunganya imbaraga. Yari yaje yambaye ikositimu yirabura. Babonye ko bambuze, abapolisi buriye imodoka bagenda bajanye Gabriel Rufyiri na wa mukozi wa Rukomo. Hariho abapolisi bakeya n'abakozi b'iperereza bagumije hafi ya Ligue Iteka bacunze ko nohava mboneka. Abari bitavye imyiyerekano baragiye, ariko njewe nguma ku biro vya Ligue Iteka. Nza kuhava natevye mu modoka ataho ihuriye n'izo bari biteze. Umutaga nyine nararonse telefoni y'umukozi wo mw'ibohero rikuru rya Mpimba, yamenyesheje ko abakozi bakora mu Mpimba bari bababwiye ko badataha, ahubwo baza kurindira kwakira umutegetsi ategerezwa kwinjizwa ibohero uwo munsi nyine. Uwo twavuganye yambwiye ko yibaza ko yari njewe bari bateguye kwinjiza mu Mpimba, naho ntiyita umutegetsi Gabriel Rufyiri nawe wa mukozi wa Rukomo. Sinamenye neza iyo babajanye, ariko inyuma y'akanya gato baciye babarekura baragaruka. Umugoroba wa 8 z'ukwezi kwa 4 2011 nawe nyine ntiwari woroshe na gatoya. Ku murango twari dufise ikiganiro kuri hoteli Novotel i Bujumbura, aho kari kwatumiye abanyacubahiro batari bake, barimwo n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi. Ntibyari byoroshe gukoresha abapolisi mu kibanza kirimwo abaserukira ibihugu byabo. Mu gihe nari nicaye imbere ndimo baremesha ikiganiro, niho naronka ubutumwa muri telefoni bumenyesha ko hanze abakozi b'iperereza barindiriye ko nsohoka ngo bamfate. Bagenzi banje baragize ubwoba ko mfashwe mw'ijoro nshobora kwicwa, na cane cane ko bashobora kunkurikira bakamfatira mu kibanza atawubona. Umwe mu bakenyezi bari barongoye amashirahamwe yaraje kuntora aho nari nicaye imbere mu baremesheje ikiganiro, antwara nk'ufise ico agira ambaze. Ako kanya nyine aba yavuganye n'ubundi yakora aho hantu, bancisha aho ntazi, nisanga muri cave. Hariho imodoka yateguwe n'ubundi mukenyezi yari hafi hanze, nsohoka ca kibanza ndayinjiramwo. Tuba turasohotse kuri hoteli Novotel, ata n'umwe yibaza ko ngiye. Abo bakenyezi barateguye ibintu byose mu kanya gato cane, harimwo n'ikibanza narayemwo iryo joro nyine. Kw'igenekerezo rya 9 Ndamukiza 2014 gushira amashungwe ku ntamwa Kw'igenekerezo rya 9 Ndamukiza 2011 gushira amashungwe ku ntatemwa ya Ernest Manirumva. Bukeye ku wa 9 Ndamukiza 2011 wari umunsi imyaka 2 yari irumanye Ernest Manirumva agandaguwe. Twategerezwa kuja gushira amashungwe ku ntatemwa yiwe mw'itongo ry'abapfuye ku Mpanda. Wari uwundi mwanya ugoye cane kubera twari twamaze kubona ko ndonderwa, ariko ubutegetsi bukabikora butavyemeza neza. Kuva mu gisagara ca Bujumbura uja ku Mpanda n'urugendo rutari ruto, rushobora kubamwo imitego ahatari hake. Sinzibagira ingene b'abakenyezi bateguye imodoka zigenda zimpanahana, ku buryo byari bigoye cane kumenya imodoka ndimwo mu gihe hari kuba abantegereye mu nzira. Ikindi kubera tutaba tuzi abo iperereza ririko rirakoresha, muri twebwe twabitunganya ku buryo abatumwe bataca bamenya iyo nzananye n'iyo nza kujamwo. Ibikorwa by'uwo munsi ntawagerageje kubidurumbanya, twarabikoze neza. Turaja no mu misa yo kwibuka Manirumva atankomanzi. Gutyo ibikorwa byose byari biteguwe mu kwibuka imyaka 2 ya Ernest Manirumva agandaguwe. Twarabikoze naho byari ibihe bitoroshe cane. Nari ndiko ndaronderwa n'ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo naho nariko ndaronderwa n'iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo bangandagure. Muri no minsi ariko haragaragara agacerere gakomeye cane kw'idosiye ya General Alain Guillaume Bunyoni, ariko abanyagihugu batari bake bagasaba ko General
General Evariste Ndayishimiye akora ikintu gihambaye amaze akabaza ibyaha bikomakomeye byakozwe na General Arenguiyome Bunyoni wo kumupfunga gusa atamuryojeje ibyaha bikomeye yakoze ataco bimaze. Biboneka ko General Arenguiyome Bunyoni naho leta ya Evariste Ndayishimiye yamupfunze ariko n'ubundi baramutinya cyane kuko ntago bashaka kumubaza ku byaha bikomakomeye yakoreye abarundi kumva zuko mu butegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye n'ubundi yakenyejejemo abandi bantu benshi bafatikanije na General Arenguiyome Bunyoni gukora ayo mabi angana gutya. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza aba ariko aravugwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'andi mutamenye aba yaranze kahise ku Burundi, niyo tubashikiriza kuri no Mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wipfuza kuzajya mu wa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ico usabwa nta kindi byonda kuri sabone kugira ngo kurishizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.